nonge kubaramutsa ndabashimira cyane ku kigoro kanyu tubashimira no ku kuntu mudutera intege no kuntu mubona yamukora akazi kanyu neza kinyamwuga. Ntarandiriye nagira ndabashikiriza urutonde rw'abakinyi twashimye ko tuba turi kumwe nabo kugira ngo baduserukire kuko igihugu cyama gifise abagiserukira, si kuvuga ko abadarimo n'abatari abarundi twese abarundi, ariko abo twashimye twabonye ko bashobora kudufasha kuri umwanya nabo bakimbe 24 harimo tangurira mu igori cyangwa mu izamu turatangura, hariho Mateo Nkurunziza, hakaba Wironja Ismail, Jonathan Nahimana, cyangwa bamyugariro hariho Frederic Sabiyumva, Keita Bukuru, Samuel Ndizeye, Yusuf Ndayishimiye, Trésor Mosi, hakaba Abdul Manirakiza, Akbar Muderi na Prince Musore. Hagati afise Aruna Majaliwa, Henry Musang, Abedi Bigirimana, Eri Erdinho, Saidon Ntibazonkiza, hamwe na Shassir Nahimana. Dufise abakina imbere Serukundo Abdulrahman, Hussein Chabarara, Jordi Yongola, Jean-Claude Girumugisha, Bonfils Caleb, na Kanakimana Bienveni na Richard Kirongozi. Nabo tuba turi kumwe kuri izo match tarehe 10 na 13 ya Abidjan muri Côte d'Ivoire. Ni bamwe twari dukeneye cyane, twari tumaze iminsi dufitiye ikibazo bijanye n'izi match kuko ziba zegeranye, tukaraba ukuntu dushaka kugabura iminota, tukaraba na hamwe naho tuba dufite ingorane. Ndibaza ko twongereje ko hari icyo bazongereza, kandi umura n'amahoro byose no kwishimira Imana. Caleb umwe mu bakinyi navuga ko twari dufite ingorane imbere mu gihande cy'urusatirizi, so umuntu kumva arivuze iryo zina cyaka rikurikirana, ndumva ko ari bisanzwe kandi ni byiza, ntacyo bihindura. Twaramukurikiranye tubona mengo ashashobora kuduha, reka tuba dufite umwanya wo gutegura kuraba urugero ageze ko n'umwe ubwo twabuze, kandi twamubuze mu gihe yari ameze neza. Muribuka match ya nyuma ya Cameroon, kuri twe rero n'amahoro kuba tumuronse.